munsi turagiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ijambo nk'inkota ya mpwemu. Haleluya. Ijambo nk'inkota ya mpwemu yera. Haleluya. Turaza gusoma, turakoresha iceti cya 6 cy'Abanyefeso, iceti cyanditswe na Paulo. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Niho turi. Amen. Biraryoshe cyane. Rero aha mu ceti cya 6 Paulo yandikiye Abanyefeso, turashobora gusoma aha ku murongo wa 16 n'umurongo wa 17. Murongo wa 16 haravuga ngo kandi hamwe n'ivyo vyose mwakire inkinzo y'ukwizera, niyo muzoshobora kuzimisha imyami ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire inkofero y'agakiza hamwe n'inkota ya mpwemu, niyo jambo ry'Imana. Haleluya. Ngo hamwe n'ivyo vyose mwakire inkinzo y'ukwizera, ngo niyo muzoshobora kuzimisha imyami ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire inkofero y'agakiza hamwe n'inkota ya mpwemu, niyo jambo ry'Imana. Rero nk'uko ivyanditswe bivuga, turumva yuko ijambo ry'Imana aha ryavuzwe nk'inkota ya mpwemu. Haleluya. Iceti cy'Abanyefeso, Efeso ni gisagara, ni kimwe mu bisagara Paulo yoba yaramazemo umwanya munini. Mu myaka 3 yahamaze, yarafashe umwanya wo kuvuga ubutumwa, arafata umwanya wo gushinga ishengero, ariko kandi araronka n'umwanya wo kubigisha. Haleluya. Rero byamufashe umwanya munini mw'iki gisagara, ariko kubera atagumaho nk'intumwa, iki ni cete yabandikiye agaruka ku byo yabigishije. Haleluya. Rero iki cete cyandikiye ishengero rihari nk'uko ishengero rya Minevamu Kigobe rihari. Hari abantu barizera, bariko bakora ibikorwa by'Imana. Rero mw'iki cete atangura bereka yuko ubu bari muri Kristo Yesu. Iki cete ugitanguye nko gushika mu gice cya 4 n'icya 5, ijambo riguma rigaruka ni muri Kristo, ni muri we, ni muri we, ni muri we, ni muri we. Agaruka kuco bari muri Kristo Yesu. Haleluya. Ariko ararangiza mu gice cya 6, niho yaberetse yuko hamwe nuko bari muri Kristo Yesu, nico bari n'ingene bakwiye kubaho mu ngeso zabo, ingene bakwiye kwitwara, ingene bakwiye kugenda bizera ko hari ubwinshi bw'ubushobozi bw'Imana bukorera muri bo iyo bizeye. Igice cya 6 agiheraheza ababwira ko bari mu ntambara. Haleluya. Arababwira ati abo tunigana saba inyama n'amaraso, tunigana n'abakuru, abaganza, abashizwe hejuru, abaganzi y'isi y'umwiza. Ariko kandi ntihabagabishije gusa, ababwira yuko hariho n'ibigwanishwa bafise, ababwira ko hari ibigwanishwa bafise. Haleluya. Shengero, hamwe nuko wizera, Satani numurekera gufatisha intoki. Abakristo benshi ico kugwana ntikirinjira, ariko ileta yuko umenya kuri umugwanyi wo mu buryo bw'impwemu. Iyo umukristo ataratahura intambara yo mu buryo bw'impwemu, haba hari igice yataye kandi kimuraba, bigatuma Satani agenda afata amazone amwe, afata ibice bimwe bimwe, yiganzira umuntu, agafata abana, agafata umuryango, akagenda yonona. Bene data,
aha dukwiye kuhiyumvira ko cyane. Kenshi mu madeliverance impwemu mbi zirakunda kuvuga ati mama wiwe ni twebwe twamwishe, ariko bazi yuko yishwe na hypertension, ariko ni twebwe twamwishe. Kubera iki? Ntituramenya kugwana mu isi y'impwemu. Aleluya. Rero ibigwanishwa yavuze nitubigaruka ko vyose, ariko ndashaka kuvuga bibiri mbona yuko ari bikuru bikuru. Yesu ashimwe. Aleluya. Amina. Aleluya. Rero Satani ico akora, afise umukenyuro. Icyo ashaka nuko dusubira mu vyaha, kuko burya ikiranga umukristo ni umuntu yavuye mu vyaha. Bataravuga vyinshi, uwuvuga ko ari umukristo ikimuranga nuko yavuye mu vyaha. Rero Satani akoresha inguvu nyinshi kugira dusubire he iyo twavuye. Ikindi umukristo Bibiliya yerekana ko ari mu ntambara y'ukwizera. Aleluya. Rero Satani aguma agwana kubw'ibihe turimo ngo duhebe ya ntambara y'ukwizera, dusubire inyuma, twisubirire muri vya bibanza vya kera vy'iminezero y'isi, mu tabi, mu nzoga, mu busambanyi, mu bibanza vy'iminezero no mu bihe binyuranye vy'ivyaha, kandi Yesu yaradukuyeyo. Satani icyo ashaka yuko duheba Imana yacu, dusubire kuba abantu bibereyeho uko bagomba. Satani adutera ku murango no mw'ijoro, ariko naho biri uko Yesu yaranesheje. Aleluya. Ijambo ry'Imana riratwereka yuko dushoboye kunesha wa mubi. Ntiturabaneshwa, ariko turabanesha. Ariko ikibazo gihari none, ni gute twonesha? Mbega iyi ntsinzi yova hehe? Ni gute twogwanya umugwanizi kubw'ibi bitero adutera? Satani atera ivyiyumviro vyacu, ni gute twozigama ivyiyumviro vyacu? Satani ariko arashaka gukubita imitima yacu, ibigumbagumba vyacu, ivyo dushaka vyose agomba kubihungabanya kugira ngo tubeho turi abantu bagowe, ivyiyumviro vyacu vyononekare, ibigumbagumba vyacu bibe ivy'akabonge, ivy'amarushwa, bibe ata munezero uriyo. Satani agomba yuko tugomba ko tuba mu vy'abisi babamwo. None ni gute twonesha? Nivyo Bibiliya iravuga ngo turakeneye inkinzo y'ukwizera. Aleluya. Ngo niyo tuzozimisha imyami ya wa mubi. Sashaka gusoma aha mu ceti ca mbere ca Petero ca gatanu, ceti ca mbere ca Petero ca gatanu umurongo w'icenda. Aravuga ngo mumugwanye mufise ukwizera gushikamye, muzi yuko imibabaro ihwanye n'iyanyu ishitswa kuri bene data bari mw'isi. Yesu yaravuze ngo ibitero ntibizobura kuza, kuko bishika kuri bene data bose bari mw'isi. Iki ni igihe cyo guhagarika kurira, ni igihe cyo kuva muri paniki, iki ni igihe cyo kuva muri wasiwasi, iki ni igihe cyo guhaguruka ukagwanya Satani ushikamye, kuko biva ngo mumugwanye mufise ukwizera gushikamye. Aleluya. Aha baraduha igicapo c'umugwanyi. Ubundi kuva kera hose umugwanyi yaba afise ico bita inkizo.
ariko kandi yaba afise n'icumu. Inkinzo niyo gukinga imyami Satani atera. Niko na Bibiliya yavuze ngo inkinzo y'ukwizera izodufasha kuzimisha imyami ya wa mubi yaka umuriro. Mugabo aho nagomba gushika cyane nagomba gushimangira gato ni ku nkota ya mpwemu, ariryo jambo ry'Imana. Kuko ubundi iyo umusirikare ategwa azibira gusa akinga afise inkizo, uyu amahirwe yuko afatwa aba ari menshi. Naho kinga gute, sinzi umwanya bizogufata uri gukoresha inkizo, ariko ukoresha inkizo gusa towutari bitebe bitebuke urafatwa. Satani ntagufate mu izina rya Yesu. Haleluya, ntagufate miri. Ndetse no mu vya gisirikare, igisirikare gikomeye ni igisirikare kija imbere. Kuko umuntu afise inkinzo akinga asubira he? Akinga asubira inyuma. Igisirikare bavuga ko gikomeye baravye ibigwanisho gifise. Intwaro mbaye y'Abanyarwanda ni zihe ntwaro zawe? Haleluya. Igisirikare gifise ibigwanisho bishobora kurungika kandi bikarungika kure, bikaba bishobora kwegeza inyuma umwansi, ico kiba ari igisirikare gikomeye. Haleluya. Yesu ashimwe. Nico gituma rero natwe Bibiliya avuga ati nivyo urakeneye inkizo y'ukwizera kugira ngo uzimye imyami ya wa mubi. Inkizo y'ukwizera ivuga iki? N'ahantu hamwe nuko turiko duca mu bitero, turi mu bihe bigoye, hamwe nuko turiko turageragezwa kugwa mu vyaha, hamwe nuko turi muri crise financière, hamwe nuko akazi vyanse, hamwe nuko baduhagurukiye, hamwe nuko raporo medicale itameze neza, hamwe nuko dusugerejwe, hamwe nuko twabuze amahoro, Bibiliya ivuga ngo uko biri kose gira ukwizera. Haleluya. Gira ukwizera. N'imiburiburi n'ivyabura. Haleluya. Uje mu Baroma igice 8:31 niho avuga ati none nimba Imana iri mu ruhande rwacu ninde yodutsinda, ninde yotugwanya? Mu vyurimwo ukwizera kuvuga ngo Imana iri kumwe nawe. Iyo ni mirongo dusanzwe dufise. Hariya ku murongo wa 37 akavuga ngo ngariko muri ivyo vyose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Uko ni ukwizera. Ukwizera ni igihe umuntu yumva yuko uko biri kose Imana iri kumwe nawe. Ni igihe umuntu yumva yuko uko biri kose afise kwizera mu Mana kandi afise ivyizigiro mu Mana yuko Imana itazomuta. Haleluya. Ukwizera kenshi nivyo wewe wibwira bihagaze mu ijambo uravye biriko biraba. Nigihe uhagarara ushikamye bikagushoboza kuguma ku mwami wawe naho hanze hari intambara. Haleluya. Uyu munsi ivyo uri kuracamwo ntibigukure ku mwami wawe. Uruvugo ntirugukure ku mwami wawe. Indwara ntikubwire ngo bucupfa. Abantu ntibakubwira ijambo rikubwira ngo naco uzovamwo. Ibihe ingene bimeze nibituma usubira inyuma. Haleluya. Ntureke gukizwa ngo ntuzi ingene bikwiye kugenda. Kizwa uyu mwami azobana nawe. Haleluya. Ntureke guhesha Imana icubahiro ngo ntuzi ingene uzobaho. Ubuzima bw'umwana w'umuntu tutavuze bw'umukizwa buri mu biganza vy'Imana. Haleluya. Rero bene data turafise inkizo y'ukwi tuzimisha imyami yawa. Haleluya. Be burya abakristo bategwa bose.
nyagira harimo ibicocoro Satani yasezeye, avuga ati hajya turasezeye. Bibiliya yavuze ngo ibishika kuri bene data bo bose. Haleluya. Hari umuntu Satani atazanira ivyiyumviro bibi iyo bari ngaha? Nta n'umwe. N'ubu turiko tugwana navyo. N'ubu hari abandi nkavuga ati none kaguma ndaba. Bene data, intambara y'imwemu ni 24 sur 24. N'amasaha 28 ku masaha 28. Haleluya. Abandi abagenda asikara amahoro. Eko nambaye ari sawa. Haleluya. Rero aka kanya Satani nuba ariko arakora. Ariko arakora. Satani ntatinya. Ntakuraba igihagararo. Ntakuraba amahera Satani. Satani ntakuraba ubwenge. Ntakuraba huva. Satani afise endurance mwidasanzwe. Nimba hari umuntu afise perseverance, Rusuferi afise ntaruha. Haleluya. Ariko Bibiliya natwe tubwira yuko tutarabatsindwa n'ubugunge bwiwe. Mwizina ngo dufate inkinzo ngo niyo tuzozimisha ya wa mubi. Aho n'igihe wibwira ati Satani urabesha, ndi umwana w'Imana, kugira ushikire ubanza gushikira Yesu, kuko ubuzima bwanje buhishanijwe na Kristo hehe mu Mana. Haleluya. Rero ukwizera niko kutuzigama mu rugendo. Mugabo rero tugomba gushika muri 17 umurongo w'indwi ngo mwabire iki inkota, ngo mwabire inkofero y'agakiza bo n'inkota ya mpwemu, niyo jambo ry'Imana. Ubundi inkota ni ikigwanisho cyangwa ikigwanishwa gikoresha mu gutera. C'est une arme offensive. Haleluya. Ni ikigwanisho bakoresha mu gutera, mu kurungika. Kandi burya umuntu utera arateye ubwoba. Haleluya. Rero natwe turahamagarirwa kumenya yuko iri jambo dufise tugendana mu Bibiliya, iri jambo twigishwa, iri jambo twumva, iri jambo ryatubyaye ubwa kabiri ni inkota. Ni inkota ya mpwemu. Haleluya. Sukuvyumva gusa ngo ugende ngo batubwiye ngo dufise inkota ya mpwemu. Ni ikigwanisho cyo gutera. Uyu munsi bamubatera mu izina rya Yesu. Ni wamuvuga ngo mukozi w'Imana cyanteye aha, ubu naho cyanteye aha, ubu naho yanteye aha, wewe wateye hehe? Ubu dukeneye kumenya umwe wese ariko aratera. Satani ntaba ururirimbo, Satani ntaba amajambo, Satani ntaba ivyo uvuga. Ico dukeneye kumenya, mbega wewe uri kutera iki? Dufise ijambo ry'Imana. Ngiyi ni inkota ya mpwemu. C'est une épée à feu. Ni inkota y'umuriro, ni inkota ikarishe. Ndakunda ukuntu umwanditsi w'Abaheburayo yavuze ijambo ry'Imana mu gice cya 4 cy'Abaheburayo 12 ngo ijambo ry'Imana ngo ni inkota ikarishe, ngo rifise ubugi, une épée à double tranchant. Haleluya. Rirakata. Tangura ukata abadayimoni mu izina rya Yesu. Tangura ukebe amadayimoni mpwemu mbi. Tangura ukebe ivyiyumviro biri mu izina rya Yesu. None imbugita
ikarishe iyo iriko irakata ntikata kweri. Aha wotega ukuboko ukavuga ngo kata ntibikatika, kuracika. Nimba Bibiliya itubwira ngo ijambo ry'Imana ngo ni inkota ngifise ubugi, irakarishe gusumba izindi nkota zose. Haleluya! Ngo kugeraho ngitandukanye umusokoro n'ubugingo. Haleluya! Rero turafise ijambo ry'Imana, inkota ya muhemu. Yesu ashimwe. Haleluya! Yesu Kristo mu butumwa bwiza bwiwe bwanditswe na Matayo igice cya 4 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 11, turabona Satani amwegera, amuteza ibigeragezo, amuteza ibitero. Yesu ntiyigeze abwira Satani ati uranzi jewe, uranzi jewe uwo ndiwe. Mu ntambara y'impwemu wewe niwajana umutwe uzomeneka, niwajana ivyawe uranzi ntuzovayo. Yesu abwira Satani ibiyetangabo gatatu uti handitswe ngo. Yesu akoresha inkota ya mpwemu, ariryo jambo ry'Imana. Ku murongo wa 11 ngo Satani abona kugira gute? Yegegwayo. Rero inkota ya mpwemu yegezayo, nyegezeyo, egegwayo mu izina rya Yesu. Koresha inkota ya mpwemu, koresha inkota ya mpwemu. Yesu ashimwe. Ubundi ikibazo gihari nuko tutaramenya Satani imikenyuro yiwe. Satani ubundi we wakwereka ico ukeneye, akakikwereka neza avuga ati ugura amaso urakibona, akwereka ico ukeneye, kandi inzira yuko ugishikira ni icaha. Ariko hageze yuko ugaruka ku icaha, Satani agaca bigira ibintu bitoya. We wakwereka ubunini bw'ico ukeneye, agaciro k'ico ukeneye, akakwereka ubwiza bw'ico ukeneye, akakubwira ati burya hajya ajya amahera wewe hamwe woyiba kizoba kivuyemo induru, kizoba kivuyemo induru. So uruhutse. Mugabo uri kwiyumvira ukavuga ati ariko amahera naho ndayiba nzofungwa. Satani akubwira ati vyo gufungwa ni bito, none wowe w'umuriyaridi ugaca ufungwa dufate nk'imyaka 2. None niwumva uko uzopfa urya naho uzofungwa imyaka 2 canke 3. Nuko akora. Satani arakubwira ati ako none wewe musore wa 25 utarabonana n'umwigeme, ça n'a pas de sens. Unumugwanizi ivyumvikana, tora gato ni rimwe urihana. Terega burya bari abapastori mwamana nico babereye, nta kandi kazi nico batondera hajya ni kugira ngo muvuye mu byaha mutunganye ubugingo. Nuko umugwaniza akora, bazakora gute? Akwereka facilite iri mu gushika mu bintu kandi uciye mu caha. Amayeri. Satani akubwira ati akazi ngakariya kandi kajya karahemba, ico bigusaba no kuryama rimwe gusa, bibaye kenshi uzoryama 2. Mugaba akazi uzopfa ujya kandi urinjira. Mugabo umaze kwinjira, nimba waciye mu caha, Satani nimba waciye mu caha aragufise. Haleluya! Ivyo yakweretse nk'ivyoroshe biba bigoye kuko waciye hehe? Waciye mu caha. Haleluya!
Satani araguhenda ngo iyerekane. Prove yourself. Bereke ko basumba imyaka, bereke ko basumbya amahera, bereke ko basumbya agaciro. Turabona abwira Yesu ngo niwaba uri umwana w'Imana. None Yesu icari acereka umugwanizi. Oya, Yesu akeneye kwereka Satani ko ari umwana w'Imana. Hari ikibazo cy'uko tugomba kwerekanira icyo turi mu byaha. Icyo turi ntitucerekanira muri Satani, tucerekanira mu cyo Imana ivuga. Haleluya, haleluya. Rero bene data, iri jambo ariyo nkota ya mpwemu. Bidusaba iki kugira ngo dushoboye gutsinda ibi bigeragezo n'ibi bitero bitandukanye? Biradusaba kumenya ijambo. Haleluya. Biradusaba kuririmbura, kandi biradusaba kumenya ingene rikoreshwa. Rero ikibazo gihari ni uko abakristo ntibakunda ijambo. Aho ugiye kuraba abantu bakunda ijambo wosanga bari kurushi. Abantu bafite integuro ya ryari baja mu ijambo bakaririmbura ko wosanga ari bake. Benshi baherukira irya hano. Si n'irya hano gusa kuko no muhira ntibarisubiramwo. Ntiduherukire ijambo rya hano, turakeneye kumenya ijambo, turakeneye kuririmbura, turakeneye kumenya ingene ijambo rikoreshwa. Haleluya. Zaburi 119 murongo 103 baravuga ngo ukuntu amajambo yawe angengera mu magagi, arusha ubuki gusosa mu kanwa kanje. Amateka washinze niyo andonkesha ubwenge. Nico gituma nanka inzira z'ibinyoma zose. Haleluya. Uyu amateka yiwe ngo niyamubera ubwenge. Ngo nico gituma akunda inzira z'Imana kanka inzira za wa mugwanizi. Ivyo Satani amubesha, ivyo Satani amwereka nk'ukuri, ibitero, ingene Satani amubwira kwicira inzira igihe ubugaragwa buje, ingene Satani amubwira guhanganwa n'abamuhanze, ingene yemera ko agiye gupfa kubera ingene yumva imisonga hirya no hino, ingene yahevye byose akadepoza akumva yuko kabaye naho akijijwe. Ivyo byose uyu abineshesha amajambo y'Imana. Kubera iki? Arayakunda. Ukunda ijambo ry'Imana ngamusosera nk'ubuki. Iki ni kimenyetso cy'umuntu akunda ijambo, ngo rimusosera nk'ubuki. Haleluya. Rimusosera nk'ubuki. Hamu papa yadushingiye navuga ati jewe mfise Bibiliya yo muhira, ndase Bibiliya yo ku kazi. Ugire Bibiliya yo ku kazi. Haleluya. Ugire na Bibiliya yo muri pause. Ugire Bibiliya yo muri temps libre. Ugire Bibiliya yo mu mwanya wa buri munsi. Rigusosere nk'ubuki. Ariko ibi nta handi vyova, ntushobora gukunda ijambo ngo rigusosere nk'ubuki igihe utazi ko ijambo ari ukuri. Igituma tudakunda ijambo nuko tutamenye ko ijambo ry'Imana ari ukuri. Bene data, ijambo ry'Imana ni ukuri. Si bitito, si ibintu bashizeho kugira ngo batumanipire twebwe abanyafrika. Oyaye. Ngo muri Afrika murakenye ngo abazungu no barabatiritse ngo babesheshe ivyitwa ivy'Imana ngo atari byo kugira ngo muremesherezwe mu mwami wanyu kubera mukenye. Ijambo ry'Imana n'ukuri. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni rizima.
ntiwokunda ijambo ry'Imana ngo rigusosere nk'ubuki igihe utazi ko ijambo ry'Imana ari ukuri. Abemera ko ijambo ry'Imana ari ukuri bagire gutya: jambo ni rizima. Bene data, ntituba turi hano iyo tudahura na jambo w'Imana. Haleluya! Niwe yadukuye mu mabutura. Umuririmbyi avuga ngo yasanzwe twigaragura adukurayo, twahuye na jambo w'Imana. Niwe yaduhinduriye amateka, niwe yadusubije iteka, niwe yadusubije mu bantu, niwe yatumye tutakira aba bantu ngo duhunge. Hari guba n'umuntu ugahunga, tinya abantu, nta deni umufitiye, mugabo kubera muri wewe uri uwo gutinya. Ubu ntiturabo gutinya, dushikiriye abantu bavuga ati n'amahoro bwakeye, mwari mwaramutse. Haleluya! Umwami Imana bahezagire. Haleluya! Turibuka mu mihana iwacu habaye amasitoke, habaye imanza, sitoke bakazugara. Timumurabe ninjire, urubanza rwoca rupfa. Mugo tumaze gukizwa, babona dutanguye kura ya mabutura, babona dutanguye kumesa uduhuzu, babona dutanguye kwimwesha, babona imishatsi turayigabanije. Bavuga ati burya rero abashitsi bagira bazuraraba. Uwahora azibirwa ngo niyonone acacika uwuzibira ngo ntibonone. Bene data, twahuye na jambo w'Imana. Ntushobora kugera kure mu vy'agakiza igihe utarakunda ijambo, igihe utaramenya ko ijambo ari ukuri. Byose biri mu ijambo. Yesu en présence de Satan ntariko aramubwira ati urazi jewe uwo ndiwe. Ko Satan amubwira ati erekana ko uri umwana w'Imana. Ariko Yesu ntakeneye kwerekana ko ari umwana w'Imana imbere ya Satani. Si ibyo. Satani dukwiye kumugumiza mu kibanza ciwe, murungika ikuzimu, umubwira ati ikuzimu ni huba, nico kibanza cawe. Umubiri wanje ni ingoro y'Imana, ni ingoro ya mpwemu. Haleluya! Kunda ijambo, kuko ijambo ni ukuri. Iyo wamenye ko ijambo ari ukuri, uraryiga, uriha umwanya, urarisoma ukongera ukaririmbura. Haleluya! Yosuwa igice ca mbere umurongo w'8. Ngibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe, ntuzubikure mu kanwa kawe, ariko uze wame ubirimbura ryari, ku murango no mw'ijoro, kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemo vyose, n'ivyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Niho ivyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Ariko ngo ntuzubikure mu kanwa kawe, ngo wamubirimbura ku murango no mw'ijoro. Haleluya! Iri jambo kurimbura, iyo bariko bararisobanura neza, barikura mu nsobanuro yaryo y'igiheburayo, bavuga yuko ari Hagari. Hagari ni medite, nukusoma ijambo udacishako urimbura. Igicapo bakunda gutanga ni ic'inka, aho bavuga yuko inka burya hajya ifise umushishito w'inka uri divisé en deux parties. Inka iriko irarisha iratema, burya ntihekenya inka, iricira ishira muri estoma ya mbere mu kabwate, akabwate kawe iciramwo ijambo ry'Imana, iricira itemagurirayo, igeze mu ruhongore icivyagira, icikora icayuza, ikigira Hagari, ikimedita, ikirimbura.
ikiza iragarukana bimwe yagiye irikira ko niyahekenye ikaguma ihekenya. Imaze kubihekenya neza igashira muri esitoma ya kangahe? Kaguma igarura igahekenya ikarungika muri esitoma ya kabiri. Esitoma ya kabiri ikirungika de proteine, ikirungika la sante, ikirungika ivy'inka ikeneye muri organisme yayo. Nawe rero gira hagari mw'ijambo, medita ijambo, uzi ijambo, soma ijambo wongere uryuze, rije mu vyiyumviro vyawe bihinduke. Erega burya Satani ico akora, burya Satani ntateza ivyiyumviro gusa. Satani yemplanta ivyiyumviro vyawe. Ko acisha mu ivyiyumviro nk'uko twabivuze ntibito. Satani akenera ko ivyiyumviro vyawe vyubakwa ukundi. Si ivyiyumviro gusa, ahubwo agera havyubaka uko ashaka. Ugasanga ni bimwe batubwira mu Bikorino ba mbere igice ca 10 ngo dushingure. Satani arashinga, mugabo ijambo ariyo nkota ya mpwemu irashingura. Satani arubaka ivyiyumviro bitari vyo, akica amarangamutima yacu. Satani ashaka kuguprograma ku buryo ubaho udatwenga. None siko bimeze? Jewe naje iyo programasi ihari yuko ntatwenga. Satani ashaka guprograma muri wewe ku buryo ubahitiro wararigize umugani. Haleluya! Mugabo iyo twahuye na jambo w'Imana, izo système zose d'exploitation ziri diabolique, ziri demoniaque, ziri satanique, ikirisenya ni jambo. Haleluya! Kuko ijambo uko uryuza, uko risubiramwo, uko ubandanya urisubiramwo, niko ricika ivyo wiyumvira. Haleluya! Niko ricika ivyo wiyumvamwo, niko ricika ivyo ushaka. Kugeraho umuntu ivyiyumviro vyiwe bicika ivy'ijambo rivuga. Kugeraho umuntu ivyo yiyumvamwo bicika ivy'ijambo rivuga. Kugeraho inyishu ziwe ziva mw'ijambo, inyifato ziwe ziva mw'ijambo. Kubera iki? Hariho igikorwa cyo kuza kumedita ijambo. Haleluya! Ubundi kubera iki tuvuga inkota ya mpwemu? Iri jambo ryahumetswe na mpwemu. Haleluya! Rero rigira ububasha iyo mpwemu yarihishuye muri wewe, iyo ryabaye ubuzima muri wewe. Haleluya! Uyu munsi wiyevariwe uvuga ati mbega ijambo ry'Imana rihishuwe muri jewe nirihe? Kuko ijambo ry'Imana ntituryakirira mu bwenge. Ijambo ry'Imana iyo turiko turarisoma ryategezwa guhishurwa mu mitima yacu, rikabirihishuwe. Haleluya! Rikabirihishuwe. Haleluya! Rikaba iri hishuwe. Abizera baremera yuko batazoshakwa kubera mu muryango iwabo yabonye bakuru be basazira iwabo, akabona umuryango iwabo badashakwa. Mugabo urakeneye ijambo ry'Imana rivuga ngo urugo n'umugambi mububaka ndimwo, mubazova, mubafise ejo ndimwo, mubanezerwa ndimwo, mubasinzira ndimwo, mubazorya bagahaga ndimwo. Mubazambara agahuzu ndimwo. Igihe cyo kubura agahuzu kibaho, mugabo n'igihe cyo kuzoronka agahuzu kibaho. Igihe cyo kubura amahera kibaho, mugabo niwumve ko kuba udafise amahera ari karande, si karande. Igihe cyo kuronka amahera kibaho. Ibi vyose vyubake muri wewe.
uba icyo Imana igomba yuko uba. Rero inkota ya mpwemu ariryo jambo ry'Imana ubwa mbere. Haleluya! Iri jambo rigira ububasha nk'inkota ya mpwemu biciye mu kurihishurirwa mu mpwemu yawe, rigahindura imyiyumvirire, rigahindura ibigumbagumba byawe, rigahindura ingene ubona, rigahindura ibigukikuje ingene ubyumva. Haleluya! Satani arashobora guprograma amaso yawe ku buryo ubona ibyo abandi batabona. Burya niyo umuntu muri kumwe ni byiza ko wiyumvira ibyo ariko araraba n'ibyo ariko arabona. Ibi ntitwobyinjiramo kuko nibyo twari tugwaye. Aho urabye abantu baza ngo uriko urabona ibyo babona mugabo ubona ibyijiji. Ubona nk'uborewe utaborewe. Igihe abandi bariko baragenda, wewe ugenda ukabakaba nk'ukabakaba ijoro kandi ari ku murango. Ariko iryo jambo iyo rihishuwe muri wewe utangura kubona, utangura kumva ibiri byo n'ibitari byo. Haleluya! Rero icya mbere ukeneye, urakeneye guhishurirwa ijambo ry'Imana, niho ryocika ikigwanisho, inkota ya mpwemu. Ikindi nagomba gusozerera ko ijambo nirigira ububasha cyane ntiriba inkota ya mpwemu riri mu izi nkaratasi. Haleluya! Iri jambo rigira ububasha igihe warishura ukarizigama muri wewe, rirangije rigaca ku rurimi rwawe, rigaca ku rurimi rwawe. Yesaya igice cya 42, 49 umurongo wa 2, ngo akanwa kanje yakagize nk'inkota ikarishe, amisha mu gitutu cy'ukuboko kwiwe, yampinduye umwami usenye, mu mutana wiwe niho anzigamira rwose. Ngo akanwa kawe ngo yagahinduye inkota ikarishe, ngo yaguhinduye umwami usenye. Bene data, Bibiliya ikwiye kuva mu kwaha kw'abakristo kuko yibera mu kwaha. Tuyizana mu kwaha, ikibera mu kwaha, igataha mu kwaha, n'abatubona bayibona mu kwaha. Na Satani yari karakuraba babona Bibiliya mu kwaha. Ive mu kwaha mu izina rya Yesu. Ive mu kwaha. Haleluya! Riba ijambo rihishuwe muri wewe, rimaze guhishurwa. Haleluya! Rihindura akanwa kawe inkota, rihindura akanwa kawe inkota. Yesu ashimwe. Si akanwa kawe gusa, ngo kandi yampinduye umwami. Ubu umwami, Satani niyakubona ntabona akanwa kawe nk'inkota gusa, wewe ubu umwami. Umwami urasa. Tangura urase Satani mu rugo rwawe, tangura urase Satani mu mubiri wawe, tangura urase Satani mu kazi kawe, tangura urase Satani mu ngeso zawe, tangura urase Satani mu byifuzo by'ubushakanyi, tangura urase Satani mw'ibyo bigeragezo by'ubushakanyi by'ubusambanyi, tangura urase Satani muri ya marezonema. Ngo uzopfa urya ngaha kizoba kivuyemo induru waciye mu caha, ahubwo kigiye kuba mu induru nyinshi. Induru igiye kugwira. Nikizova mu induru waciye mu caha, ariko niwava mu caha biravuyemo urusaku n'induru. Haleluya! Ube muba murasa,
erega Satani twe tubona umenga si umuntu munini akora ijambo. None erega si twiyumvira ko Satani ari urusigo rw'amahembe. None warubonye he? Ni mpwemu, kandi mpwemu ihangana n'impwemu. L'esprit chasse l'esprit, l'esprit combat l'esprit. Ibibazo dufise ni mpwemu, ni mpwemu. Iyo ngwara ni mpwemu, iyo migrene ni mpwemu, ayo magufa kurya ni mpwemu. Koresha impwemu, inkota ya mpwemu ariryo jambo ry'Imana. Haleluya. Satani hari icyo atinya, aratinya ijambo. Niwarihishurirwa ukarisohora ku kanwa kawe ukaryatura. Imana ibahezagire. Haleluya. Ndagusaba uvyaguruke mwene data, uduze ibiganza vyawe. Haleluya. Intambara yo mu buryo bwa mpwemu uyu munsi utangure kuyitambukira mwo. Bibiliya ivuga ngo mumugwanye mushikamye. Tangura urabe, ni hehe ubona ibitero vya Satani? Ni hehe ubona iterabwoba ry'umugwanizi? Ni hehe wumva Satani agomba kugutera intege ngo uje mu cyaha? Ni zihe encouragement za wa mugwanizi zo kuba mu vyaha? Ni hehe uri kurageragerezwa? Ni hehe Satani agomba kugusubiriza inyuma? Satani arazi ko wamusize, mugabo wewe ntubona ko wamusize. Mugabo wewe warazi ko akeneye kukugarukana. Niwemere. Kandi uburyo agomba kukuzaniramwo n'uburyo agenda yambika impuzu nziza. Naco we bizoca bigenda uku, naco oya nta naco. Rasa umwami ijambo ry'Imana. Ariko niwo rasa umwami w'ijambo udafise, urakeneye kumenya ijambo, urakeneye kwiga ijambo, urakeneye kuririmbura. Dawidi avuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima. Reka uduze ibiganza vyawe. Mbega isengesho wosenga uyu munsi nirihe? Sinzi ico wobwira Imana. Benshi baragomba gukira, mugabo ugukira kuri mwijambo. Benshi bagomba kubohoka. Urindira umukozi w'Imana azova muri Amerika waba ubushobozi. Uwo nawe ufise ubushobozi muri wewe, ufise ijambo. Si umukozi w'Imana azoza kwirukana ibitero by'abapfumu mu nzu yawe. Hahagarare ukoresha akanwa kawe ngako ni inkota ikarishe. Mwami ndakwihaye, ndaguhaye ubwoko bwawe. Ibibazo ni byinshi, ibitero ni byinshi, ibihe ntibizobura guhinduka. Imyami ya Satani ni myinshi, ibigeragezo byo mu vyaha ni byinshi, inzira ziciye mu vyaha ziranyengetereye mu bantu bawe. Ariko naho biruko turafise ijambo. Ijambo ngiryo yashobora gukeba ibyo byifuzo mu izina rya Yesu. Keba intege nke mu izina rya Yesu. Keba ikinyoma mu izina rya Yesu. Fata ijambo uvuge ngo ndakeba ibitakava ku Mana mu izina rya Yesu. Keba ugutukana, keba kubesha, keba ugwanywa n'inzigo, keba amacakubiri, keba kwigwanirira, keba iyo misonga yo mu rubavu, keba ubwo buribwe bwo mu mutwe. Hagurukana ijambo uvuge ngo ari mu ruhande rwanje. Hagurukana ijambo ryawe uvuga ati Mana ndi umwana wawe, sinduca mu nzira y'ibyaha.
bwira Imana ati ndakwiteze kugera igihe uzoza ugaca inzira. Ndanse kwicira inzira, ndanse kuba umunyabwoba w'ijoro w'ibitero. Ndashikamye mu kwizera. Ariko aragendagenda, koresha akanwa kawe, imenyereze kurimbura kw'ijambo ry'Imana. Soma, rimbura iryo jambo n'ubuzima n'amagara meza n'ibyizigiro. Iryo jambo ni intsinzi, n'umuriro mu madayimoni, n'inkota n'umuriro utongora, n'umuriro w'Imana, umuriro wawe. Iryo jambo Imana yewe. Haleluya. Ayanda baba ari hano, ariko aragendagenda. Imyuka mibi iriko irasohoka, ubwoba buriko burasohoka, ugukekeranya buriko buragenda, ivyiyumviro bitari vyo biriko birasenyuka. Ugukekeranya, ukwigwanirira, intege nke ubisezerere mu izina rya Yesu. Imana ibahezagire. Amen. Haleluya.